ariko kumenya ngo byagenze gute, byahereye hehe imodoka, ejo nimubona wayintijije muvuge ngo ngo ya modoka yaraguzwe. No, nta modoka yo miliyoni n'amajana 2 ibaho. So ayo mahera arabitswe, nimwateba kongera kwa yandi nzoyakoresha utundi tuntu. Mfise abana 4 atagiye mu modoka acakora ibindi bintu. Okay? Ndashaka rero kubashimira jewe n'umugore wanje mu buryo bw'umwihariko kuba kuri mwebwe mwagize akigoro uwo munsi, n'abandi mukirindiriye ngo bizogenda gute, bizoherera hehe. Ndabakomeye amashi kandi mwikomera amashi. Numvise tutobandanya muri celebration ya 12 ans ya existence ya Eglise, bimwe mu bintu vyakoretse n'ibindi vyahatswe gukoreka n'ibindi ikivi cyashitse hagati tutabibashimiye, kubera ko muri ngirakamaro mu buzima bwacu no mu buzima bw'ishengero muri rusange. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ati uri umuntu w'akamaro cyane mu buzima bwa Life Center. Amen. Ico ndagikonclure kugira ngo mvaneho confusion. Nibaza ko abagifise uwo mutwaro boza kundaba canke bakaraba umwe mu bo dukorana canke mu barabi bigega, bakavugana nabo bakabashikiriza ivyo batezwa kubashikiriza kugira ngo ico kintu kive mu nzira. So gushima Imana mu bikorwa. Kuri muri iyi ndwi tumaze igihe twiga gushima Imana muri rusange, kandi twagize umwanya ukomeye cyane muri iki kibanza. Twarongowe canke twuguruwe amaso, ijambo ry'Imana ritwereka ingene turi abantu b'intashima ku rugezi uruhe, kutibuka, kudashobora guharura ibikorwa vy'Imana ku ntoke basi. Uburaretse calculatrice ku ntoke 5 n'izindi 5 ufise, bikubanye vyinshi uvyibutse ushireko n'amano, bibaye 20. Ni nta kigoro nk'abantu b'Imana tugira ko kwinjoyinga, ko kugura amaso ngo tubone ubukuru bw'Imana n'ama œuvre y'Imana mu buzima bwacu. Ingaruka y'ivyo iba duhinduka abantu imisi yose bama bijiriwe. Duhinduka abantu imisi yose bama bakoma induru, bama bababaye. Amabesoin dufise, ivyo dukeneye tuzi neza ko Imana ivyitayeho, bigahinduka impamvu y'umururazi mu buzima bwacu, kandi ataruko vyategezwa kumera. Kubera iki? Kudashima. Twarongoye mu mwanya mwiza cyane wo kwibuka, turatogota, turasenga, umuntu wese agerageza kwibuka. Mana warakoze. Nuratangazwa niyo muri cellule canke muri mu masengesho muhira, mukabwira umuntu umwe muri mwebwe ngo naka aduzijwi ashima Imana. No kuvuga ngo ubisavye avuze ngo ashima Imana. Niba mutaragira uwo mwitwarariko muze mubwire. Umuntu ashobora gutangura ashima Imana, Mana turagushima, kandi sije ko ari gushima Imana. Mu kanya gato amajambo agahinduka, agatangura gusaba. No, twari twavuze ngo ni umwanya wo gushima Imana. Dushima Imana gute? Kumenga Imana n'umukene kubijanye n'ivyo dukorera. Iyo hageze kuvuga ibikorwa vyayo, iyo hageze kwishimira ivyo dukorera, umenga ntitubibona, ahubwo tubona cyane ivyo itaradukorera. Hanyuma nkuko twavyigishijwe tukavyibutswa, umwanya munini turashobora kumara amasaha turiko turasaba.
turiko turinginga, turiko turatakamba, Mana dutabare, Mana dufashe, Mana dukize, Mana. Hanyuma tugahinduka abantu b'intashima. Bibiliya rero kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuriwe, kuva mu isezerano rya kera gushika mu isezerano risha, Bibiliya igizwe n'amashimwe. Amashimwe ahagaze gute? Bibiliya igizwe n'imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Ico hari igihe tutacitaho. Bibiliya yose igizwe n'imigenderanire iri hagati ya kiremwa muntu n'Imana. Bisobanura iki? Nukuvuga ngo Bibiliya igizwe itwereka uruhara rw'Imana mu buzima bwa kiremwa muntu. Ico Imana iri n'ico Imana ikora mu buzima bwa kiremwa muntu. Haleluya. Kurundi ruhande kiremwa muntu nawe akamenya uruhara rwiwe afise mu kumbona, mu kurabisha amaso yiwe ukwizigirwa kw'Imana mu gushitsa ico yasezeranye gushitsa canke gukora mu buzima bwiwe. Hanyuma kiremwa muntu ico akora muri ako kanya atanga ishimwe. Nico gituma mu isezerano rya kera uguma wumva mu bantu b'Imana bagendanye n'Imana, uguma wumva mu bwoko bw'Imana, uguma wumva ikintu bita igicaniro. Igicaniro hari ahantu ho gutangira amashikanwa, ibimazi vy'ishimwe n'ibindi bimazi vy'ubwoko bwinshi. Ariko muri imyaka 12 iri shengero rimaze, mwakoze ibintu bikomeye cyane nk'ishengero, kandi n'ubu mukiriko. Ariko ndumva mu mutima wanje iri jambo rikomeye cyane. Ndumva mu mutima wanje Imana iduhamagarira kuja kurundi rugezo rwo gutahura aho Imana iduhamagarira gushika mu bijanye n'ubuzima bushima. Abizera bagize umuryango, urugezo Imana ishaka ko dushikako mu gushima, mu kuba abantu bashima. Turabantu beza, indirimbo turazikunda, indirimbo turaziririmba, turashobora gushima Imana vyoroshe mu ndirimbo. Ariko ndatinya ko indirimbo zidahava canke zitama zizamura ibigumbagumba ama emotion, hanyuma tugashima Imana mu ma emotion. Hanyuma ama emotion ni nk'umuyaga, ni nk'umuhisha. Ama emotion aratunyiganyiza, tukavuga amajambo, hanyuma kubera ko emotion zitari stable zirahera, zigaca ziherana na vya bindi twariko twita amashimwe. Ndafise impungenge ko indirimbo zacu zitoba ziprovoka emotion ha guprovoka imitima ishima. Gushimisha Imana ubuzima bwacu bwose n'ivyacu vyose. Hari ijambo dukunda kuvuga nifuza kubibutsa, rivuga gutanga, kandi ni slogan mu bantu b'Imana benshi. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ni gute musobanura iryo jambo? Umuntu wese iyo ashaka kuvuga gutanga, kwigisha canke guhimiriza abantu ngo batange, iryo jambo riraza cane vuba ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Kandi nta muntu n'umwe w'umukizwa atarizi.
bien sûr hari n'abajyanka kubera ko gutanga, iyo havuze gutanga ni ikindi kintu kiremereye. Ariko muri iki gitondo muri abantu batanga, nagira ndabibutse kandi ndabatera intege, ndabashimire mu izina ry'uburongozi bw'iri shengero, muri abantu batanga. Amen. Ariko kandi muri abantu bashima cyane emotionnellement canke mu majambo kurusha gutanga. Muri iki gitondo nagira turabire hamwe iyindi kote yo gushima Imana. Gushima biri pratique, gushima bitari mu kuvuga ibikorwa gusa ngo bigarukire mu ndirimbo, ngo bigarukire mu kubyina, mu gukoma amashi, ariko gushima Imana bikora ku bigega byacu, bikora ku mafaranga yacu, bikora ku butunzi bwacu. Amen. Ndazi neza ko niteze amena nyinshi zishushe muri iki gitondo, ariko ndagusezeraniye mbe ndaguhumuriza, turarangiza uyu mwanya dusenga wabohotse kandi wabaye wundi muntu ubona amafaranga uko utahora uyabona. Nagusengeye. Amen. So ngira mvuge ku ifaranga, avuga ngo ifaranga. Igihe kimwe naribajije, nsanga nabajije Imana, ni Imana kubera iki waremye ubuzima burimo amafaranga? Ntangura kwibaza, eski yaba ikintu, ijambo ifaranga cyane ikintu cyitwa ifaranga kitari gihari mu buzima bwa kiremwa muntu, nta kuntu Imana yorondera ubundi buzima ikundi kuntu ko abantu bobaho hatarimo ifaranga. Kubera iki? Kubera ko ubimenye, ubirealiza cyangwa utabirealiza, ifaranga rifise uruhara runini mu buzima bwawe, runini cyane. Aha mwese gushika ku muntu yiyita umukene ngaha muri iki kibanza agendera ku ifaranga, yambaye ifaranga. Aha mwese munaviga mu mafaranga. So kwari uko bimeze, numva mfise ubushizi bw'amanga kuvuga ifaranga, kumbure mu buryo utari bwavyumve. Nico gituma ukwiye guhumura, tekana. Singira ndagusope, ndazi ko ari cyo bamwe bagira baca batinya, ariko Imana irafise uburenganzira bwo gukora mu mufuko wawe, kubera ko nawe yaraguhaye uburenganzira bwo gukora mu mufuko wayo. Nimba ubizi, bien sûr. Timoteyo, igice cya kabiri cya Timoteyo, igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika ku w'icenda. Fisaringa yagiye muri match. Fistori Mama SP cyangwa undi muntu ashobora kudusomera. Igice cya kabiri cya Timoteyo, igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika ku w'icenda. Muzana microphone. Merci. Akiriko araharondera, nagira ndabibutse ko okay, microphone yashitse. Ibibi bizoba mu gihe cy'iherezo, ariko umenye yuko muri iyi minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana,
badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibihimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubi ubatera ibitugu, kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa no kwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa ku kumenya Imana. Urakoze. Paulo yandikira Timoteyo ariko amuha igicapo c'ingene bizoba bimeze mu bihe by'iherezo, misi y'iherezo. Iyo tuvuga imisi y'iherezo, hari bamwe baca babona ko ari ikinjana cya 20 turimwo, ariko imisi y'iherezo Bibiliya, mu maso ya Bibiliya, ni kuva ishengero rya mbere rivuka ryatanguye kwinjira mu bihe cyangwa imisi y'iherezo. Nituri bashasha rero mu misi y'iherezo, kubera ko muri iki gihe abantu b'Imana babona ibintu, kubera ko wakuze cyangwa wagiye muri environnement ituma umenya ibiriko biraba autour yawe, ugaca uvuga ngo ngo ibi ni ibihe by'iherezo. Uyu munsi siho bitanguye ibihe by'iherezo, byatanguye kera, kumbure tutarabaho jewe nawe. Hano Paulo abwira Timoteyo ngo ngira ndakwereke ibizoba mu bihe by'iherezo. Hazoba ukwikunda. Na ijambo kwikunda rikurikirana n'ikindi kintu ngo gukunda amahera. Ntihashobora kuba gukunda amahera hatabanje kuba kwikunda. Aha Paulo ntariko yiyadresa ku bapagani bari hanze y'ishengero. Oya, mu bantu b'Imana hazoba ukwikunda, hanyuma habe gukunda amahera. Nababwiye ngo amahera, ngiye kuvuga ku mahera cyangwa amafaranga uko yita. Nyuma yo gukunda amahera habe kwirarira, ni kuvuga ngo kwiyemera, ubwibone, gutukana canke kurogota, kutumvira abavyeyi, inashima, abanegura ivy'Imana, badakunda babo, banka kuzura, barementanya canke bavuga busutwa, batigarura canke barenza urugero, ibirandamuke, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ni kuvuga ngo abahemukira abandi, abatretre, ibirandamuke, abikakisha. Kwikakisha ni arrogance, abakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Na acarugara ngo abo bantu bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Mwibuke turi kuri teme ivuga ngo gushima, niyo twatanguriye kuva kwa mbere. Ariko uyu munsi ni gute turengana gushima kw'amajambo no guharura ibikorwa by'Imana ku ntoki, ukugira neza kw'Imana mu miryango yacu, mu mabusiness yacu, muri sante yacu, noneho tugashimisha Imana ivyo dufise. Ivyo dufise, icambere kidutera ubwoba ni ikintu citwa ifaranga, amahera. Nico gituma Paulo mu kubwira Timoteyo ibizoba aravuga ngo hazoba hari ukwikunda.
abantu bazoba bikunda. So nyuma yo kwikunda, iyo umaze kwikunda, igikurikira wikwegera ko vyose. Kandi mu vyambere biza imbere byo kwikwegera ko ni faranga. Nico gituma iyo havuzwe ifaranga, abantu benshi baca bumva ikinya, baca bumva nta bindi wari kuvuga. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako. Bisobanura iki? Baja mu masengero hagucakira no kugumbira Kristo, bakagumbira forme. Okay? Kubera ko impamvu ya mbere yo kudashima Imana nisanganya riba hagati yo kuza kwawe hano canke mu yindi shengero canke communauté, nisanganya riba hagati y'ivyo ugumbira n'ivyo itagumbira. Kuko hano iyo winjiye hano uhasanga ibintu muri rusange canke mu bigaragara vyiza, biryoheye amaso, biryoheye amatwi, biryoshe kubamwo. Nukuvuga ngo abantu ni beza, abantu bararirimba, turabwirwa ijambo, abaririmbyi ni beza, abarongozi bacu ni beza, protokoli twakira neza. Okay, ni vyiza, turashima Imana kubw'ivyo. Ariko nyuma y'ivyo canke hejuru y'ivyo hari ikindi kintu bandanya. Hari impamvu abo bantu bari ngaho kandi bariko bakora ivyo bakora. Ni Kristo. So uwo Kristo ni wamugumbira neza sawa sawa, uwo Kristo arahinduka impamvu yawe yo kuba umuntu ashima. Okay? Hanyuma Kristo araza kukumara ubwoba ufise kuvyerekeranye n'ubutunzi. Kuko Imana mu biharuro vyayo ingene ubuzima yabupanze, turabantu baronka bagatanga, turabantu Imana ihezagira, ariko ivyiduhezagiza si kubwacu, ni kubwayo. Hama kubwayo nukuvuga ngo ifise abandi igutuma ko kugira ngo ugire icyo bamariye. Uhereye no muri uyu muryango wa Life Center. Okay? Kubera ko hari igihe twibaza, kubera ko wewe ufise akazi abandi batagafise, uhakwa kwihenda ukavuga ngo uri umuntu ari special. Nimba uri special n'udafise ivyo ufise, nawe ni special kuko nawe yaremwe mu ishusho y'Imana. Amen. So ubwo buntu ufise bwo kurondera ukaronka vyinshi canke ibibayabaye canke ibigukwiriye tugezaho, ubwo buntu ntubupfusha ubusa. Musi umwe nariko ndagira fundraising y'umujya w'ivyizigiro, nca ndababwira hari gihe biba ngombwa kubashitura, nca ndababwira nti wibuke ijambo ry'Imana rivuga, ni Paulo yavuze ngo tuboneka nk'abakenye ariko dutungishije benshi. Nca ndababwira nti raba igihushane cy'iryo jambo, hari gihe tuboneka nk'abatunze ariko dukenesheje benshi. Hari gihe dutanga apparence y'abatunze, y'abafise ibyo bafise, ariko kubera ko tutazi mission Imana ifise kuri ivyo yaduhaye, tugaca dukenesha abategerezwa kubenefisia ku vyo Imana yaduhaye. Birumvikana? So iyo Imana ishize mu mufuko wawe, iyo noti ubitse muri konti, ayo maparcelle ufise, ubwo butunzi ufise butandukanye, urabe neza hariho note y'ijuru yanditseko ngo
ntumare byose si ibyawe, urabampera. Urabampera. Nico gituma mu mateka y'ishengero rya mbere havuga ngo nta mukene yarimo. Okay? Suko bose bari abamiliyoneri n'abamiliyarderi. No. Baratahura principe yo kwakira, hanyuma umaze kwakira ntiwigumize ko. Raba iruhande rwawe, raba imbere yawe, hindukira, gira kigoro, raba inyuma yawe. Hari umuntu Imana ishobora kuba yagutumye ko. Iyo winjiye ngaha, eraguza. Hari besoin muri iyi nzu. Eraguza. Mu baprotokolo ujya kwakiriye, basensible, mbega hari icyo Imana iri kurakubwira ku bijyanye nawe. Warayuganyije marché y'amamiliyoni 10. Hamukinjira ngaha n'umunezero n'amashimwe, ariko kandi ishikanwa ryawe ry'uyu munsi niritandukanye n'irya dimanche passé utari bwaganye 10 millions. Mais c'est pas normal. Nibisanzwe. Basensible, ni kuri kurabona. Uwo muntu akwakiri, uwo muntu muhuye, niki Imana ikubwiye kubijanye nawe. Imana yashize hano, soma aka petite note. Kanditse ko ngo uramumperako. Simple. So, ako kandiko turatinya kugasoma kuko gafise ivyo kadusaba. Kadusaba utwigoro. Kuko mu mwanya turonse vyinshi uko bingana kose dutangura kugira ubwoba bw'uko bihava bihera. Tukaba malheureux. Hanyuma tugahinduka abantu baboneka nk'abatunze kandi tukenesheje benshi. Vuga ngo ifaranga. Nuratinyuka none gushika. Biriko biraza? Na yawe, don't worry, na yawe. Ariko kandi umenye ayo mafaranga, ubwo butunzi usome neza. Hari hakandiko Imana yabiguhananye. Ako kandiko ni wakirengagiza, mon cher ami, uzogira ingorane. Ingorane zimeze gute? Urabifise ariko bifitanye uruhagarara n'ubwoba. Suko vyategezwa kumera. Usigaye ufise uruhagarara ruruta ugumukene ajya rimwe ku munsi. C'est pas normal. Waronse 20,000 waruronka 5,000. Mais ayo 20,000 nta mutekano yafitanye, niki kitagenda neza? Hari ikintu kitagenda neza. Na rero Paulo ariko abwira Timoteyo ati uraraba, undabire Timoteyo. Urabe, nanje Imana yantumye ngo bantu b'Imana murabe neza ko aba bantu uyu mwifato ibi bintu hano bitoba bikuraba wewe. Urugezo rwawe rwo gukunda Imana ku buryo umuvuduko wo gushima Imana no kuyishimisha ivyo yaguhaye, urwo rugezo rungana gute? Nubu hari abantu bagifise ubwoba. Hari abantu bagivuga ati vuga ibindi ariko ntusubire kuvuga ifaranga. Kubera ko kwanza nta nayo dufise. No, si kibazo kuyafise no kutayafise, utayafise uyu munsi ejo uzoyaronka. No. Ni ibintu uronka hanyuma ugaspending, ukadepensa. Birasanzwe. So ndiko ndagutegura nk'ishengero kugira ngo umenye Imana igira igutungishe kurundi rugezo rusumba uguriko. Ariko ukwiye kumenya principe yo gushima Imana mu vy'Imana iguha. Hallelujah. Okay. Bisobanura iki? Baja mu masengero hagucakira no kugumbira Kristo, bakagumbira forme. Bagacakira bagacika abantu baririmba ariko badahimbaza. Ko turashobora kuririmba tukaryoherwa ariko tutariko turahimbaza. Nukuvuga ngo twacakiye forme. Indirimbo zirahari ziraryoshe, nindatoririmba.
ninde adakunda sound? Twese turabikunda. Ariko iyo ucakiye ivyo ntucakire uwo tubikorera ubuswase. Okay? Usigarana ishusho gusa, hama ikiri nyamukuru ukagihusha. Bagacakira abantu, tugacika abantu bakorera ishirahamwe canke umuryango wa Life Center, ariko ntidukorera Imana. Okay? Tugacika abantu gushika mu bari mu bikorwa hano mu madepartement atandukanye, twumva ko umuryango wacu Life Center, ishengero ryacu ryiza, abantu bacu beza, Imana iri kwiradukuza. Fine. Me ivyo uri kurakora, ikikuzindura hano, igituma ukora ivyo uri kurakora ni giki? Mbega ni Kristo canke turi muri club? So ni wakorera Life Center bigaherera ngaho, uzobuhushije, uzobucakiye ishusho, uzobucakiye forme. Amen. Tugacika abantu bigishwa vyinshi ariko ntidutahure. Paulo yongeye kubivuga muri Timoteyo wa 2 igice cya 4, avuga ngo muri iyo minsi ngo abantu ngo bazorondera inyigisho zibanezera, kubera ko amatwi yabo arabajya cyane ku buryo iyo haje ijambo ry'Imana riyakiza kugira ngo ripenetre mu mitima yabo, habe transformation, ntibabikunda, baca ba resista. Hama ico bakora, bashaka ibintu bibaha confort. Nubu hari abantu ndiko ndaderange kubera ko ndiko mvuga message itaryoshe cyane, iri kwibibutsa ibintu byinshi cyane. Peut-être abaguhemukiye bakoresheje ijambo ry'Imana, abakumanipiye bakoresheje ivyitwa Imana n'ibikorwa vy'Imana. Humura, iki ni gihe gishasha. Amen. Ariko ifaranga ni faranga. Ishikanwa rifadika. Vuga ngo ishikanwa rifadika. Ishikanwa riri pratique. Haleluya. Muri mwitanguriro igice cya 4 turabona guhimbaza canke adoration, worship ya mbere yatanguye mu muryango wa Adam na Eva, mu bahungu babo babiri, Abel na Kain. Kain aravuka aba umurimyi, Abel aba umwungere. Hanyuma sinzi iyo bari barakuye inyigisho zo gushikanira Imana, hari hakiri kare cyane. Umbajije none yo principe gushikana, gutanga ibimazi babikuye he, babisomye? No, na Bibiliya yari bwabeho. Ariko ni Imana yabikomunitse mu mitima yabo, kuko ni ikintu gifatanya imigenderanire yacu n'Imana, cyerekana uguhanahana muri iyo migenderanire. Imana uruhara rwayo muri twebwe, hama natwe uruhara rwayo muri iyo migenderanire. Turabana Imana igirira neza, none turabantu tudafite aho dutanga merci? No, Imana yarahaprevoye ahambere kuri yo, kuko ni dufise ku burenganzira bwa mbere. Duhema impwemu zayo, twota izuba ryayo, tunywa amazi yayo, tugendera ku isi yayo, ivyo twambaye ni vyayo. So niyo ya mbere ifise uburenganzira bwo kubwirwa merci. So aba bahungu barabitahura, havuga ati ntaho turabisoma muri Bibiliya. Ubu hari bamwe bakeneye seminaire, workshop ivuga ku gutanga dime, offrande, mu bitubwire neza, mu buryo bw'ubwenge. Wow, pole sana. Ariko wova muri forme, wogumbira Kristo, Kristo azokwigisha ingene utanga, utanize kuja mu atelier y'ibihanganye, azana theology zose gasuka ngaho hasi. So abo bahungu babiri, Kaini havuga ati je ndatanga. Hanyuma Yakobo arafise ingene adekriva umutima wa Kaini, kubera ko usomye hajya mu gice cya 4 ingene batanze umwishikano agiwe
imana ikajyanka uwundi imana ikaryakira. Ntihavuga neza mu itangura icyatumye imana yanga ishikanwa rya Kayini. None ndi umurimyi sintanga ivyo narimye? No, Kayini yatanze muri forme. Kayini yatanze muri forme, yes. Mu isezerano rya kera bacamanzi gusubira mu byagezwe kuvayo niki, urabona ko mu mashikanwa batanga harimo ivyimbugwa, ivy'imishuzo ya mbere. Haleluya. So ikosa yakoze nirihe? James Yakobo arabisobanura neza ngo umutima wiwe warimo ikibi. Harimo ikibi. Sawa. None atanze harimo ikibi. Hari ico ntiyashikije icyagezo cyo gutanga. Oya, Imana irafise igituma yitaho kwanza eta y'umutima n'impamvu ukoze ivyo ukoze kurusha ivyo ukoze. Haleluya. So naho haba isanganya, Abeli atandukana na mukuru we, atanga ikimazi cyangwa ibimazi ku vyo yoroye. Imana iravuga ati mbega umwana. Ucubibona ngaha naho atabivuga neza ngo Kayini araba ingene mwene wabo ivyo vyakiriwe, acamugirira ishari. No kuvuga ngo ishari ntiryadutsa ako kanya nyene, no kuvuga ngo nugwiri gwari mu mutima wiwe deja, kandi niko gwatumye nishikanwa ryiwe ritakirwa. So aha nitiko tuvuga ku bafise ubuzi n'abatabufise, abanyeshuri n'abafonctionnaire, abatunzi oya, sibyo tuko tuvuga. Tuko tuvuga ngo umuntu wese yicaye hano icaremwe gisha, umuntu wese yaremwe n'Imana, umuntu wese akiri muzima arafise ishimwe, arafise ishikano ashobora guha Imana mu buryo bufadika. Amen. Ariko ikibazo ntituritanga mu ishusho nk'abantu bemera Imana, bakunda Imana, bayihimbaza, kandi mu mitima yacu atari ko biri. Kambe nk'uwihuta. Yesu ari mu bantu ba mbere bavuga ku ifaranga. Agiye mu ikoraniro, abantu bariko baraza barashikana, ngira hari nko muri Hasana Life Center. Araraba abantu baraza, ako Yesu yari umunyamatsiko kweli. Urabona kuzana igiseke, mwese muza gutera ngaha, ahagaze ngaha. Bob Yesu ni yari mugufi nkanje. Okay? Wazana ugashiramo agashara. Papa Santa kazana agashara. Olivia kazana agashara. Esperance kazana agashara. Ruja n'uruza. Hari abatipe ba commerçant bemewe cyane muri ico gihe. Bazana amanoti manini manini. Ari impressionnant. Bahejeje gutanga, Yesu acafata igiseke. Tavuga ati mu mugenzo wa Life Center, ubundi amanoti manini manini ni afisi cyamazi, ama 10,000 bar. Okay? Ariko Jevyo mejeje kuraba, hano harimo amanoti manini manini. Abatunzi batanze. Ariko hari umutamakazi ngaha, hari umukecuru nibaza ko yangana nabibi. Ahejeje kunyiganiza umutima wanje. Afashe ibiceri. Kuko je ndi Imana mbona kure, ndazi iyo mutanze, ndazi n'ivyo musigarana. Ndamenya aho mwakuye, ntimukamfente. Ico gituma ibintu pastor yaravuze, ibintu vya Gaturika bidukwirikirana no mu vy'igiporoto bidukwirikirana byo gufata uje kugira
ukakazingazinga. Umunsi umwe naratanze aka exercice ngaha, ndabwira abantu nti fata ishikana ryawe, wariteguye? Sawa sawa, twagiye. Uriteguye gushikana? Fata iryo shikana ryawe wechange n'umuntu mwegeranye, uri muhe, hanyuma wewe nibariguha ucuriraba neza. Ya my God, ifare kuba ngaha. Murumva iyo exercice ntonya? None ko akazingazinze ugira ugahende. So nimba kaguteye isoni, wewe nyene gukora mu mufuko, wewe uri conscient y'uwaguhaye, ayo wungutse, ivyo ufise, wewe nyene biraguteye isoni. Numva kuri umwescro mu maso y'Imana. Paku bwa Life Center n'abakozi ba Life, no. Nyene kuguha ubuzima, azi ahukura, agushoboza, agushikanya aho yagushikanye. Ntiwumva ko uri umuntu ari enga. Barihangana nyene. Mana yanjye. Ariko nashimye Imana, nibaza ko hari umuntu umwe canke babiri babohotse. Yesu rero aravuga ati okay, mwabonye hari umugore ngaha ashizemo udukoroti, akoze ku mutima, kubera ko n'utwo nyene yarasigaranye. Ariko aba bazanye manini manini bashizemo 100,000 francs bu. Yo 100,000 francs ivuye mu musesekara uteye ubwoba. Yo 100,000 francs baje gukangisha ishengero ryanje, avuye, aboneka ko ari menshi ariko avuye muri 50 millions. Naraye ndamuhaye, azanye 100, none ashaka ko banamuvuga mu isengero, ashaka ko bamwandika mu gitabo parmi abantu batumye ishengero ribaho. Nivyo bihejeje kuba muri iki giseke. Yesu arumigwa, abantu bose bagwa hasi baravuga ati no, iyi analyse ntibaho. Umukecuru ahimbaza Imana n'utwiwe twose sha, ijuru riramwumva, ubutumwa buravugwa, n'uyu munsi turiko turamuvuga kugira ngo hagire umuntu abohoka muri iki gitondo, muri iki kibanza. Hallelujah. So si kibazo cha menshi canke make, ikibazo ni iyo attitude, impamvu aho ukuye hangana gute. Mbega ivyo utanze uriko uvyubahisha Imana yabiguhaye, canke uriko ushima Imana muri forme gusa? Hallelujah. Iyo message ni kwiye twigereze ngaho. Gushimisha Imana ivyo yaduhaye ibifadika. Waruzi ko amafaranga ari gikoresho ciza cerekana agaciro duha umusaraba wa Kristo mu buzima bwacu? Ifaranga, aho ifaranga rikomereye. Ifaranga numunzane, ni gikoresho, nico gituma Imana yaretse ifaranga ribeho kwisi. Ofete naje kwihinyishu ya ca kibazo nababwira ubwa mbere. Nahavuye nihinyishu. Ndavye ingene kuva mu sezerano rya kera mu sezerano risha, haba makolekte, haba gushikana, haba gufashanya, kumarana ubukene hagati ya bene data. Ifaranga rirakenewe bene data. Ifaranga ni ryiza, ariko ijambo ry'Imana riratwereka aho ribera ribi. Okay? Luka igice c'icenda ndahabasomera umurongo wa 23, mwese umurongo murawuzi. Avuga ngo ni hagira umuntu ni agomba kunkurikira, ni yiyanke. Okay? Yiyanke, kwiyanka ni gihushane cha ya message Paulo yaha Timoteyo, ngo muri ico gihe abantu bazoba bikunda. Amen. Yesu nawe hano yamaze kubabwira ati kwiyanka birafise inyungu, birabafitiye inyungu kurusha umuvuduko mufise wo kwikunda. Ngo niyanke yikoreye umusaraba wiwe uko bukeye, apana kuyikorera
une fois pour toutes. Ni uko bukeye, ni igikorwa cya misi yose, ni ikintu cyo kwisuzuma. Ndacyawikoreye, umusaraba uracyari muzima mu buzima bwanjye, umusaraba uracyariko unkora, uracyariko uzana transformation mu buzima bwanjye, ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Kandi umuntu vyo mumarira iki? Kunguka ivyo mu isi vyose, vyo kumarira iki? Twese ngaha dushaka kunguka ibishoboka, ariko vyo kumarira iki? Paulo araza kutubwira muri kiriya gice ingene ivyo twakira hano tugishika hano mu isi atana kimwe tuzotahana, nta na kimwe. Ibidutesha umwanya, ibituma twirirwa turashwana tujyana nabo tuvukana, n'abavyeyi bacu, n'abakolege bacu, ibituma tudacana uwaka mu miryango, dupfa ibi canke biriya, ivyo byose dupfa twabisanzeho kandi tuzobisigaho. Maskini, maskini. Kumbe dutakaza umwanya kubera iki? Urukundo rw'amafaranga. Mama SP, dusomere hajya nyene ku murongo wa 10. Wari wagiye? Mpemuyera nizere ko hari ikintu uri kuravugana n'abantu bawe. Hallelujah. 1 Timothée? Ni 1 Timothée? 2. 6:10. Déjà pris 1 Timothée 6:10. Merci. 6:10. Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose. Ayo bamwe bifuje bakazimira. Yes. Bagata ukwizera bitubekeranisha imibabaro myinshi. Urakoze cyane. Ngo ngwiki? Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagata ukwizera bitubekeranisha imibabaro myinshi. Okay. Ja ku murongo w'8 aho nyene. Ariko iyo dufise ivyo tujya n'ivyo twambaye biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no kwifuza kwinshi kubupfu gusinzikaza, kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Urakoze cyane. Ati ntujebwo. Ati gutunga none bigize iki Imana? Bigize iki ijambo ry'Imana? No, nyumva neza. Hano benshi uyu murongo barawuvuga ngo amafaranga numuzi bakawuvuga nabi, kandi naho bitereye ubwoba ingene tuvuga verse uko twirenganira hanyuma tugawusha intumbero yayo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga amafaranga ubwayo si mabi. Urumva? Urukundo rwayo, urabona urukundo rwayo. So iyo abantu bariko bavuga ukutariko ijambo ryakiga ukutariko kandi avec raison, iri jambo rikunda kuvuga ukutariko ngo amafaranga ngo ntuziga nani ngo amafaranga n'imizi y'ibibi byose sha. Ya ko sukuri urukundo rw'amafaranga, nukuvuga ngo affection. Iyo dufashe affection yacu tukayijana mu mafaranga canke mu butunzi, igishika ibigumbagumba vyacu vyose, umwanya wacu wose mu mafaranga canke mu butunzi, ahisanganya rebe ritanguye mu buzima bwacu. Okay? Kubera iki nababwiye ngo ifaranga ni kigereranyo canke n'igikoresho kidufasha kumenya ko urugezo cyangwa ubushobozi bw'umusaraba bugikorera mu buzima bwacu. Kubera iki? Urukundo rw'amafaranga rutuma tuba abaja bayo. Banyumvise? Iyo uri inkunzi y'amahera
amahera yari yaranje akaguhindura umukozi wayo, umuja. Ubundi amafaranga ni meza mu gihe yo ari umukozi, yo adukorera, tuyagira ibikoresho byacu, tuyabwira ngo wagwiriye sinkeneye kuntesha umwanya, wagwiriye sinkeneye ko winjira muri affection yanje n'Imana, wagwiriye sinkeneye ko unsamaza, sinkeneye ko untwara mu bidakenewe, restaurant nziza nari ndayikeneye ariko si ngombwa muri aka kanya. Amen. Urugendo kwiha outulix byari vyiza, n'uburenganzira bwanje, ariko wafaranga we ceceka. Cyo gituma Paulo rana avuga ngo ufise abe nk'udafise. So n'udafise abe nk'ufise. Wow. Amen. Kuko ivyo turonka bikatugira abaja n'imbohe, duhinduka abantu bagowe cyane, abantu b'abatindi, kandi Imana nishaka kutubona muri iyo eta. Amen. Ngiki gicapo cy'umusaraba rero ruguhindura, urukundo rw'amafaranga ruguhindura umuntu vyorohera guhemukira abandi kubera iki? Kubera inyungu zawe. Umuntu wese w'umunoho w'ifaranga uzomumenyesha n'ubuhemu. N'umuntu ahemuka, n'umuntu atari credible, n'umuntu ibintu byose vyiza niwe. Okay? N'umuntu ntakamucika, ko vyose bituna autour y'umunoho w'amafaranga. So usanga ari en conflit n'abantu bose. Mukazi niwe musuma, niwe atrisha, niwe abesha, niwe mufunga kiwani, kandi yarafise ibimukwiye, ariko kubera uwo munoho ari muri yo eta y'urukundo, yafashe affection yose yategezwa guha Kristo ayijana mu mafaranga, ategezwa kugongana n'abandi. So uwo n'umurongo ukitse horizontal. Okay? Umurongo uduga. Urukundo rw'amafaranga rutuma umushaha, bituma uhusha Imana. Nukuvuga ngo n'umurongo ukitse, bituma ikibanza, inyota wategezwa kugirira Imana uyitumbereza ku mafaranga, ukaba witeranije n'umuremyi wawe. Umusaraba, ubushobozi bw'umusaraba ukabuhinduza ubusa umunoho wawe canke kuba inkunzi y'amafaranga. Nico gituma ntibikorohera gushima, ntibikorohera kuba umuntu ashima, kubera ko wama uri muri rouge, wama uri muri mwe, nuhaga, kubera ko wategezwa kuguhaza ni Kristo, ariko Kristo wamugize wa gatatu, wa kane, wa gatanu mu buzima bwawe. Hari bindi wagize ivya mbere, n'urukundo rw'amafaranga, niyo affection watumbereje mu mafaranga. Mariko igice c'icumi umurongo wa 17 hatubwira inkuru y'umuntu w'umutunzi. Hamwe muri Luka avuga ngo umusore, ariko hano hakavuga ngo umutunzi, ntibavuge ko ari umusore cyangwa umugabo cyangwa umutama, ngo haza umuntu kuri we yirukanga, aramupfukamira, aramubaza ati mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo ndagwe ubugingo budashira? Urumva yaje n'igishika, nibaza ko ni nk'uku woza muri louange n'igishika, ni vendredi ni dimanche, ni muri 40 jours. Mwigisha Yesu turakwikundira, urabona twasize amasahani hasi, urabona twagize ibi byose, none urabona ubuzima budashira. N'ubwanje nizere Yesu ko dashobora kundeseva, ni jewe kabisa ndi mu bambere. Yesu abazo umusore ati unyitira iki mwiza? Ko umwiza n'umwe gusa. Ofite umusore yaje na orgueil, yari umuntu atunze, azi ko hari ibintu aje kwimpressionamwo mwigisha.
hamwigisha atangura kumubaza ati ese uri sûr kunyita mwiza, uri sûr ubwo bwiza uvuga urabutahura neza? Kubera ko iyo mba mwiza nk'uko ubivuze, kubera ko ndakuraba ubivuze muri forme, abandi bose barabivuga, bose baravuga ko ndi mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri n'amarira akakoroka, bariko bavuga ngo ndi mwiza. Ariko ikigaragaza ko muzi ko ndi mwiza nuko atakintu na kimwe mu buzima bwanyu kiza kuokupa ikibanza canje, nuko affection mwategerezwa kuma mutayitumbereza ahandi. Yesu rero aradefiye uyu musore, hamaramubaza ati okay bon. Yesu yibutse uwo musore utiko naho ayo yandi yose wayitondeye. Yaramubaje ati uritondera amabwirizwa yanje, ubahe so na nyoko niki ngo mwigisha ya ivyo byose narakubise hasi. Ivyo byose kuva nkiri muto ndi bien. Urumva Orgueil yazanye ndi bien, we nyihera ubwami, ndashaka kuragwa, byose ndabikwije. Yesu araraba Orgueil uyu musore ngo aramuraba, umusore aramutwenza. Nibaza ko agatwengo ka Yesu kuri uwo musore uwo munsi karimwo ikigongwe cyinshi. Maskini kijana tajiri, maskini kijana tajiri. Watu wote wanakuaminia eti wewe ni tajiri, lakini wewe maskini. Aramuraba mutera kagongo aratwenga, ambwira ngo hari rimwe hajiji. Jewe nirihe mwigisha? Je suis prêt. Nirihe? Ni rimwe gusa. Uba wibagiye uwo ndiwe. Vazi mwigisha, fata ivyawe byose ushore, ugurishe, udistribue. Mwende majambo, ivyo ufise wowe kijana, ivyo ufise raba neza, hariho note, hariho akandiko kanditseko ntiwakitayeho, gasome neza kanditse kwiki. Fata ivyawe ushore, utange kuboro, hanyuma ucuza unkurikire. Imbesire. Ibintu jewe nirondereye, jewe tajiri mpeba amayibobo. Urazi icyo Yesu yariko ararondera? Yariko aramwibutsa ko Orgueil azanye yuko vyose abikwije, abikora neza, yibagiye ko kubijanye n'amabwirizwa uvuze ngo urayakurikiza, utegeza kuyakurikiza. So nta muntu numwe Orgueil yiwahiri, nta muntu numwe yigeze ayakurikiza. So aravuga ngo byose narahejeje. Yesu acamujana kujya mbere, pa ambwira ati we kijana tajiri, pumbafu, maskini, uvuga ko yose wayakoze ariko nta na rimwe wakoze, kuko utsitaye kuri rimwe yose ubu yatsitayeko. So iryo rimwe rivuga ngo ntihakagire izindi mana umbangikanya. Naho Yesu yaramujanye, ntihakagire izindi mana umbangikanya. So kijana tajiri, pumbafu, maskini, wafashe ubutunzi bwawe, ndakweretse agaciro, waje ufeza sembla ko ukeneye ubwami, ariko ubwo bwami ntuzi ikiguzi cyabwo. So ushaka kwinjira mu bwami n'amanyama yawe, Orgueil yawe, nguri quelqu'un, uje kwimpressiona ubwami, kandi ubwami nibwo nyene vyose. Ivyo ufise ubwami bwarabigutije. So kandi ubwo bwami buri imbere yawe bugusavye ngo bishire hasi, bishire ku ruhande uzunkurikire, ni jewe nsatisfeze ubuzima bwawe. Mutipa charaswata, acharigira shavuye, sinzi bitutsi yagiye aratukana n'imyidogo, abarahushije. Shaka kuvuga iki ndangiza?
ingaruka zo kudashima ni izihe? Ingaruka zo kudashimisha Imana ibyacu, ingaruka zo kutayiha icubahiro ni izihe? Ubwa mbere duhamagarira urupfu mu buzima bwacu, kuko uhushije Kristo ugafata ishusho, ugafata forme y'ibintu bikorwa mu masengero, ugafata loyenge, ugafata uburyohe bw'ibintu ubona hejuru, ugahusha ubwami, ugahusha Kristo, urupfu ruba rwinjiye mu buzima bwawe. Ni iki cyabaye kuri Herode, umwami Herode. Hari ihamwa ry'abakristo, bageze kuri Petero baramufunga, bamushyira mu ibohero. Marayika araza amubwira ati Petero twagiye. Petero yibaza ngo ariko ararota, aragenda arengana bariyeri ya mbere, ya kabiri, agarukana ubwenge ku gihe, aravuga ati no, ndiko ndarota, ibi ni inzozi tu. Hanyuma gushika soke hanze, ageze ku mbuga ku irembo hariya, abona sindiko ndarota, nivyo jewe mve mu maboko ya Herode, yarayaciye umutwe nde ndamucize. Minga nivyo minga ahantu ndi si hahandi naheruka. Abaragiye ashitse muri bagenzi be, arabwira ati, aradodora, ni jewe Petero. Ati reka ibyo bintu, reka ibyo bintu. Aho bamaze iminsi basenga, inyishu yaje bo ntibiteze n'inyishu. Ayo n'amasengesho y'igiporoto, ntibiteze ni inyishu yaje, ariko nukuvuga ngo ntibiteguye no gushima ku byo basabye Imana. Malheureusement ni jewe bagabo. Petero baramubona ati Imana ishimwe, bararirimba, barashima Imana. Amakuru ashikira Herode. Herode arashavura, ashavuye sinzi akagendo agize mu gisagara, aho abantu badependa ku bwami bwa Herode kugira bafungure, babeho, security n'iki n'iki. Hamwe ati mwami, erega ni wewe nitwobaho tutagufise, ni wewe nyaguhora ku ngoma. Herode aravuga ati murabizi, okay. Akwega intebe, aja hejuru kuri podium, adelivra discours. Muri iyo discours yose, murazi iyo nkuru, ndabafinze. Nta jambo ry'umuremyi ryarimwo, nta cubahiro c'Imana cyarimo, nta gushima Imana kwarimwo. Yariko aravuga ngo moi Herode, nije nabahaye, nije ndabagaburira, mwamihimbira imwe, iyo mutambona, iyo ntabarihira amashuri, iyo ntagira iki, muba muri hehe? Wari kupfiriye mu caro hariya, igwenda juru, aradoda kugatuza. Imana iravuga no, c'est pas possible. Bamarayika mundabira ibintu, mundabira ingene abantu basara. Uriya rero yadoboje, umumarayika cha rapidita amukora ko gusuka, mutipa ko kanya aturika inyo. Urabona kubora mu masegonda. Kudashima Imana bene data, kutaba reconnaissant, ni orgueil, kandi iyo orgueil izana urupfu mu buzima bwacu. Wa kabiri ni muka Dawidi. Isanduku iratashe. Dawidi aravuga ati Obed-Edom, amakuru nayumvise, isanduku twari twarayibuze, ariko wayakiriye uwo mugabo yaronsa amajabu mu nzu yiwe, umugisha. None turagize amahirwe turonsa hiri, tuje kuyitora. Baja kuyitora, bakisohora. Dawidi atangura gushima Imana, baragenda bayikoreye. Bageze hariya, Dawidi aravuga ati no, ngwanye nabi. Afata yubaka igicaniro, bakiko baragenda ati Imana, nari nibagiye, sorry, ntegereza kugushikanira. Ishikano arifata, afata ikimasa kinuze, ashira ku gicaniro. Ati isanduku ntibikunda, ntibishobora guherera ku munwa gusa, ntegereza gukora ikintu. Haleluya. Hejeje arabahambye. Bageze hariya, umugore wiwe
isanduku itamaje ku kirimba. Dawidi ajako kandi aratamba, mugondo yiwe igira ikibazo, murabisoma hariya. Dawidi nanone aravuga ati, hari abantu batazi mugondo mu Bihoze. Okay, umugore wiwe aramuraba aravuga ati, okay, fine, mwami n'ivyubahiro vyawe. Imbere y'ubwo bukobwa uri kuriyereka, ivyo wafashwe n'ibiki? Mwami, wafashwe n'ibiki? Sava, umugabo yisoneye nkawe, un Burundais qui se respecte comme toi, uri kuriyereka ngo man uri ma, sava. Hari igihe uraba abantu ngaho ukabibabonamo. Nabo mama baza n'utumakiyaje n'udukreyo, wababwira ati muri conscient et consciente y'Imana, ubukuru bw'Imana mu buzima bwanyu. Gukoma amashi ni big deal. Izo talent d'âme zawe niwo zirokora, niba arizo zikubujije niwo zishira ku ruhande, uvyinira Imana basi n'iminota 5. Est-ce que turi une église diplomatique igizwe n'abantu ba filosofa mu imbere y'Imana batondekanya amajambo? No, Imana mu buzima bwacu nibisazi bidutera kwishima no kubwira ubutunzi bwacu ngo mwabutunzi mwe. Sinaje ndakuzanye, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, tout nu, nakuronse nkuze, kandi ubuzima ingene bupanze nta na kimwe kizomerekeza muri mwebwe. So ntunteshe umwanya unsamaza, unera uruhagarara, umbuzitiro, umbuza gukorera Imana. Potele ya mbari, haguruka wa mafaranga we, haguruka wa butunzi bwanje, mwa mararo mwe, haguruka mwa matongo yanje mwe, haguruka mwa diplome yanje mwe, haguruka bingize mwese mwe, duhimbaza Imana. Haleluya. Bene data, ni washika ku rugo rugeze, ubuzima bwawe ntibuzosubira kumera kundi, ntibuzosubira kumera ukundi. Hagiye mwibaza ngo dufise turi ngayo tuvuze ifaranga ngo bagira badusege. Uzigene Imana itubeshejeho. J'ai 45 ans. Okay? Sinigeze mbona umugororotsi jewe n'umuryango wanje jewe tubura ico tujya. Iyo modoka nshasha mushaka kungurira data wanje nije nayibasabye. Kugendera mu kamodoka keza ni vyiza, ariko narakaronka nikantesha umwanya ngo kandi urantwenga warayinguri, hari pinu urangurira. So ndashima Imana nka vibra muri ijya, iyo yatanguye kujegera nkajana ku mekanise ongera ufunge. Iyi niyo mpimbariza mu Imana gushika Imana idesize kumiyindi nziza, nintesha umwanya. Haleluya. Amahanga Imana yuguruye kuva mu buto bwacu, ukumutubona ngaha imiryango pa. Twagize iki twebwe? Twafashe ubuzima bwacu tubishira ku gicaniro, twavuga ati okay, twari tukira ba ambitieux. Je natanguye kuja mu Bwongereza mfise 20 ans. Haryoshe, abo twagiye kwigana ntibarindiye ko ishuri rihera, baracomoka no kuri proclamation ntibaje kubera uruhagarara. Havuga ati bohava badufata ngo badusubize kuri ya report dutahe. Hewe n'amanota yabo ntibayatoye. Kirabwira Imana, Mana ko waremye amahanga, isi yose ari mu biganza byawe, ka Burundi kanje ko numumpamagarira kugaserva ishengero ryawe nikikintera ubwoba. Amahanga tu. Haleluya. Nongera ndifata ba ku gicano ngenza ukushaka.
so ntibisobanura ko ibintu byose biguma biri ku murongo, no. Twimere nka Pawulo ngo muri bike biratubumba, twaronka byinshi tukumva ni bon, ariko Kristo aguma ari we ntumbero. It's not a big deal. Hanyuma richesse, turizera ubutunzi, turizera kubabona muri abantu bexcella mu madomene yose, ariko bene data ntimugire erreur ngo mwexcelle mutari abantu bashima Imana. Nimugire erreur ngo ivyo mufise ngo Imana ivyongere ko ibindi, ubuzima bwanyu bwo gushima butarakura, muzoba abantu bagowe kurusha aho mwoguma mwimereye uko nyine. So turabifuriza gutera imbere, turabifuriza kuja imbere, turabifuriza gukura, ariko bazushiremo fayame kwanza kwega ubuzima bwawe bushimisha Imana gute, ivyo Imana yaguhaye uko nyene bingana uyibishimisha gute. Biriko biraza mwabohotse, ifaranga ni bon, nta kibazo. Okay, reka rero nce mbeza kuko nico cyari cyanzanye. Mission yanje yari yo kuvuga ngo ni gute twotinyuka amafaranga, ni gute ijambo ifaranga Imana irarizi rirabaho, izahabu n'ifeza niyo yabiremye. Me twagera mu isengero ngo nimuvuge muratanguye mugira mo yadusabe Imana yabadushize imbere kugira tubabwire umurongo na principe yo kubaho, n'ifaranga ririmwo. So nitwabahisha ifaranga ico rikora n'akamaro kayo mu bwami bwayo, tuzoba turabahemu imbere yanyu. Haleluya. Okay, rero nce ndangiza nimba munyemereye ko vyahindutse. Solution nukubaha Imana ni hariya Timotheo wa mbere, soma hajya Timotheo wa mbere, sigara iminota 5 nce mpeza twisengere dutana. Timotheo wa mbere 6:6. Reka ndagusomera. Kubaha Imana bifatanije no kubumbwa n'ivyo ufise ngo bizana inyungu nyinshi. So iyo twumva izo nyungu niyo batubwira ngo gutanga bizana umugisha. Umugisha wa mbere duca tubona n'umugisha w'ifadika. Ninatanga ndaronka, ninatanga Mana, ninatanga 2000 basu kugwiza basina gatatu. Wow, nuko muvyumva. Wobanje ugashuhira kwanza umugisha w'impwemu, ko n'ivyo ufise atabuhinga wabikoresheje Imana yakwihereye. Wobanza uko gutanga iyo reconnaissance yawe, ukitaho ko inyungu izana ya mbere ari ubuzima bw'impwemu, hari stability, hari grandeur y'Imana itangura kuba révélée mu buzima bwawe. Hama Imana ugatangura kuyihimbaza no kuyitazira ukutigeze. Amen. Hallelujah. Kubaha Imana, ukuboko kose kubaha kuratanga. Iyo tuvuga ngo twubaha Imana hanyuma tukayibwira ngo aha nukoreko, ibi ntibikuraba nakare ni wabiremye byose, bireke bindekere nzomenye ndabigenza. Tuba dushize en question ijambo kubaha Imana. Mbega turubaha Imana koko kandi tutayemera ngo igire accès ku buzima bwacu, ku bintu byacu, nubwo naho yobishaka yobigira ko accès itarinze kubitubaza. Erega yovyiha, ariko ni Imana y'urutonde, ikeneye volonté yawe naho worship iri, ikeneye decision yawe, ugushaka kwawe naho amashimwe ari. Ibintu bitatu bine biza nk'inyungu. Inyungu ziva mu buzima bushima kandi bushimisha Imana ivyo dufise. Icambere, tumenya neza ko turabiwe, tukamubahisha ubugingo bwacu n'ubutunzi bwacu. Tumenya neza ko we belong to him, turi
propriété privée yiwe, twebwe n'ivyacu. Ni ukuvuga ngo iyo tuje ntidutandukanya twebwe amajwi yacu n'imifuko yacu n'ubutunzi bwacu, ntitubitandukanya, vyose turi abiwe, vyose n'ivyiwe, natwe turabiwe. Icya kabiri, gutanga kwacu guhinduka ikimenyetso cya dependance totale. Ni ukuvuga ngo iyo utanze ni ikimenyetso cy'uko Mana ni wewe ndependa nawe, ni action, ni témoignage uvuze ngo Mana ni wewe nisunze rega n'ubundi kore wabimpaye, ushatse wobinyaka wobigura kukabiha uwundi, kwahisemo kubima ibi bike canke vyinshi, ni ndadependa nawe. Amen. Cya gatatu, gutanga kwacu guhinduka ukwatura ko Imana ariyo yonyene source y'umugisha wacu. Ni confession. Ni confession. Iyo dutanze amafaranga, iyo dutanze ivyacu mu buryo bufadika, ni confession. Twatuye ku mugaragaro cyangwa mu mitima yacu ko Mana ni wewe source, ni wewe soko yanje. Icya kane, duhinduka abantu babona kure hirya y'ivyo tubonesha amaso. Ni ukuvuga iki? Kuba udafise vyinshi, kuko hari igihe tuza ngaha abantu bakavuga ati bon hageze gutanga, ati ni kuri abo bayafise, raba nk'imiduga abo baratanga basi noti zifadika, si ivyo. Si uko bimeze. Bisobanura ngo situation yanje, ndi mu madeni, ndi muri moins, hari amabesoin imbere yanje, hari ibimpamagara, hari minervale z'abana, hari biki n'ibiki, ariko Mana hagati y'ibi vyose, hagati y'ibi bintu byose bimpanze, ndafise agafu. Niyo action wa mugore nababwira, n'uwo mutima wa mugore yazanye igihe bariko barashikana. Ese aravuga ati wow. Donc uyu na wa wundi wo mwisezerano rya kera ngo amagunguru yiwe ntazokwigera kama ukundi. Kubera iki? Si kuvyabonesha amaso, si kuri ingene imifuko yanje imerewe, nimba ntacyo mfise niko kuri ku mutima wanje. Ariko simfeza semblant ngo ntanga ma explication, Mana nawe uratahura Imana iriko irara mu mutima wawe, kandi irashobora no kukubwira ati yes nivyo, tu es honnête, reka abandi batange. Iyo 5 usigaranye ni ya déplacement, ariko ntutange muri forme, ntutange kubera ko harabanje kuba induru nkaho umenga utangira ntumuzi. Okay? Abungere igihe baza kuraba Yesu yavutse byagenze gute? Bamwe bamubona nk'uruhinja rusanzwe rwavutse, ariko abo bo bumva makuru y'umwana yavutse baravuga ati no, uyu ntasanzwe. Bagize iki? Bahitanye ibimota, bahitana inzahabu, baza kumushikanira. Ayo makado bariko bakora igikorwa kiri prophétique, kuko bo ntibabona uruhinja rwavutse, babona umwami w'abami yavutse, babona umucunguzi w'isi yavutse, baravuga ati ntawonanga kumushikanira, niwe mucunguzi w'isi, nta wundi akwiye kudutanga kuzana ibimota neza, imibavu, nta ukwiye kudutanga kuzana ishikano rifadika. So bidufasha kutabona uguhimbaza kwacu cyangwa gushima kwacu, kudufasha kutabona ibiboneka ahanyene muri situation, ariko tukabona au-delà. Amen. So n'umwanya wacu wo gusenga.